أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 والجبروت الجبروت 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 وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحامي وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. Yes. 1 2 1 2 1 2 1 2. Hello bakunzi ba Dr. Swale Online TV. Muraho mumeze neza muguwe neza. Ni Bobo Sonic tubemeze ntambwa nimwe. Reka ntangure kuramutsa abantu bakurikirana ibiganiro vyacu na cyane cyane abatwitaho mu gushare mu gushira mu groupe. Imana bampezagirire cyane. Hama nongere ndamutse rero aho muherereye hose haba mu gatondo ku murango mu ijoro ivyo ntavyo nzi ariko bivaye naho uherereye hose ngo amahoro y'Imana abane nawe murakoze cyane. Hama uno munsi murabona ko natumiye mutumira ameze neza tambwa nimwe n'umwigeme mwiza uhereye ku maso ukamuraba ku muntu aratukura urumva yambaye neza Chanel pantaro zimbye agapira kanditse ko je t'aime beaucoup ntavyo nzi. So hama bite vyawe sister? Oh, gender meze neza. Uri good? Kama Gender meze neza tu. Okay, turamukiriza abakunzi ba Dr. Swale wongere bambwira akazina ka. Hamanda baramukije ndabipfuza umunsi mwiza n'umugoroba mwiza bivaye naho muherereye. Hamaje ku mazina banyita Ikigumije Helene. Ikigumije Helene. Yeah. Helene avukaye. Mvuka mu Cibitoke ca Rugombo. Rugombo n'ahantu bambwiye ko haba abakobwa beza mugo usanga atari isugi benshi. None bose barabumvirije. Bose nabumbirije ariko amakuru ansumira mu Rugombo emwe bakavyitura kare. So gusa niko birambira ko today ngoma ko tuyaga vyerekeye wewe bwawe. Ubu ufite imyaka ingahe? Je 17. Ndimo kwiza 17 naraba muri 18. Rero no munsi badufashe turi kumwe mu cumba baca banshira muri babandi bafunga imyaka 30. Ungana uko? None mba ndakwiza imyaka. Deja wakwije 17. Reka turagowe abana bo mu Rugombo namba banwa amata. Usanga umuntu yarakuze wibaza ngo arakuze cyane ku mafisi imyaka 17. Urabonye nk'uwo mugaca muza muhubira. Mutakoma. Ubushobora burababona hariya ku Musaga. So 17. Yeah. Bo muri 17 duhere mu myaka y'inyuma. Myaka y'inyuma ugifite Makenza. Wewe watamwe kuja mu rukundo ufite imyaka ingahe? Mu 13 14. None birakuriwe ko umuntu ari imyaka 17 ari munsi y'imyaka 18 ko akora ko aja mu rukundo. Biravana n'igihe nyene umuntu abagezeyo. Mu Rugombo murashusha. Oya si mu Rugombo gusa nawe. Mwarayishizemwe nawe. Mu ncamake watanguye kuja mu rukundo ufise 14 13. Oya 14. 14. Ubu uratanguye kumenya abahungu. Numa mu wa mbere watanguye kumenyana nawe. Sha ntawe wamenye. Wamuvuga izina? Oya nibanga ryanje. Nibanga ryawe. Ariko muri yo 13 gushika kuri 17 umaze kunana n'abahungu banga. Bane. Yes, makuru ansumira icyatumye ndaguhamagara hano na makuru numvise ko deja ufite 17 ariko ufite umwana w'umwaka. Yeah, umwaka n'igice. Umwaka n'igice. Tuma kumenya. Deja ufite umwana w'umwaka n'igice. Yeah. Ufite 17. Wagiye mu rukundo ufite imyaka 14. Watwaye inda ufite imyaka ingahe? Kensedi. Myaka 15 n'inusu. Niho waciye wibungenga. So tuvuge ko ujya muhungu ari ryo ryambere mari muhuye. Mvuze guhura ryambere umva warukiri vierge mcamahura ushutwarinda canke wari bamaze kugafyitura ke? Hige nibanga ryanje nyene remva nta muntu agenda yivuga kandi gusa muhungu nyene yagufite nwabizi. So akajambo kamwe kwanza ku muhungu yafyituye akantu ka
shawe uri kurancanga tubandanye none kumushimira ndamushimire n'ibyo yakoze wapi naga yagufashije yes ama atuja imbere bo watwaye ufite imyaka 15 Kenze Dimi kutarinshiriraga Dimi irasa 15 hama muri ico gihe wagutenda vyagenze gute deja umwana umva mucamake yatenda umwana imyaka 15 ntwari hagere nuko ukomera mu ngingo zimwe umbo vyagenze gute wewe ubuzima byakugendeye gute uzaho umwana uramushira ku isi vraiment sha ni nkuru ndende mbo vyagenze gute n'umuhungu mwadraze cyangwa yajya mbere muhuye mubonanye mu by'impuzabitsina canke byari rya kabiri canke karakamenyera ariko badasha guterinda kuko biba bigoye nibanga ryanje we nawe kubwiye ni menshi byakugendeye gute rero nize cyane moto wahuye nazo uyibungenze ufite imyaka 15 abavyeyi barakwansa abavyeyi baramanije bagukunda canke yacakurongora je kuri kwanje maze gutwara inda maze gutwara inda ntibyari byoroshe muri ico gihe ariko nyene nkuko nari nabyisanze bunatevye ndabyakira ndiyakira sawa bo hama mungu yaguteye vyagenze gute muco gihe ntiyatinya caromoka canke yacagutwara oya ntiyomotse kuko yari umunyeshure twese twari abanyeshure mbo bayiguteye mucigana oya ntitwigana mwese mwari abanyeshure twese twari abanyeshure kiguteye vyaciye bigenda gute so abazi oya nawe ko arashaka ko rusaku kwe tugomba kwiga etape par etape so yaraguteye inda niye mpano niye ko yaguteye kuri umwana numva ko wasabye ndukira umwana nihiye mpambamye wahuye nayo nibihe bibazo wahuye nabyo mu gihe wari ufise inda ukiri muto canke yaciye gutwara kuko agutwaye deja bagupungurije ibibazo ngiye kwishura kuri ibyo bibazo yari amaze kuntera inda abavyeyi bari bazinanye basi bari bazinanye nyene abavyeyi bacu umuhungu wicaye bangombwa yuko antwara ariko nyene razi ko bitaba byoroshe ari umunyeshuri agatwara umugore biba bitoroshe bigoye kabisa maze kugutwara ubure murabanye abana bangahe wacara umwanya n'umwe kuko harabaye ibisanga twarabanye ndibaruka neza amahoro nta operasiyo je bangiriye nabyaye neza imana nyene yarangiriye ubu kuko si byabose wihebuye ufise inda ati ndapfuye mana oya sinigeze nihebura kuko muhira barabyakiriye byarakuryoheye kubana inda oya kubwanje ntibyangyoheye mu kibano urumva ko bitaba byoroshe basi impamvu ntihebuye canke ngire ni kubera abavyeyi baranyakiwe muri uko nari mbaye uko nari imeze nyene n'umuhungu twari dukundanye aravyakira kuko yarazi neza ko ari ndaye wiwe hama tumaze kubana twarabanye ari umunyeshure ico gihe naye niga mu w'indwi hari mu gice ca kabiri tanguye ama exam mu w'indwi nawe yiga mu 11 ariko nabandanije niga kugira ntibisarishe ufise inda kuko je namenye ko ufise inda turi mu gice ca kabiri mu ma exam ndakora ama exam ndayaheza narayaheza gusa nyine uruvugo ruravugwa tu gushika nyene ngira tugira nubwo baje n'umuhungu yuko abarezi bashobora kubimenya hataragiye ko twavuga ati basi reka umwaka uhere yego kugira ngo ntarata umwaka kugira naho yovamo ariko yarahejeje umwaka azobandanye mu wundi mwaka ntazosubiremo muri uwo w'11 yego turabandanya igice cya gatatu ndaciga turakora examen turaheza tumaze guheza ama examen hari mu kwindwi itariki 6 sawa acarantwara
turabana mu rugo gusa nyene ntivyari byoshoboye ko papa ntiyari bwabimenye fresh duca turagenda tuva aho tuba mu Cibitoke ca Rugombo tuja i Bujumbura ahantu bita i Bukirasazi. Aho i Bujumbura. Sawa. Papa amaze kubimenya barabimubwira arabyakira nawe nyene gusa nyene nk'umuvyeyi ntivyamuryoheye narazi ko umwana wawe bimugendekeye nk'uko yiga ko bitokunezera. Bimaze guhera tumaze nk'indwi duca turasubira inyuma nyene turabana dutangura urugo. Musubira kandi Rugombo. Ruguru yaramaze kubyakira umuvyeyi. Hama muca mubahe? Hari hafi yo muhira nyene turatangura urugo turabana. None aho hafi yo muhira hari kwande? Hari kwa muyomba wiwe kuko mama we ntari mu Burundi. Mama wari hanze. Mba babahaye indaro mu ncamake. Oya ntiyari asanzwe aba yarafise inzu iwe ku ruhande y'abantu. Ucuza kuba rero iwiwe. Twarabana gusa nyene guteka urumva ko twafungura kwa muyomba wiwe gusa nyene harageze igihe baraduha inkono tudatritekera ukwacu naho byari byoroshe. Mu vyaramworoheye kuba afise umugore yongera yiga vyamugene gusa yashaheba amashure nawe? Oya yahevye amashure yarabandanije yiga naho bitabagene byoroshe. Tuma kumenya none ubu bukuru kuvuga ngo uri single mwavanye gute mwaturanye mu bihe bigoye nk'ivyo ibiho bigumye abantu ni bake batera inda muri ubwo buryo hama bakamutwara deja wewe yarimbe kugutwara nike kintu catumye kibatandukanya gabasha nyamukuru cyo bacabatandukanije ndazi vyingo ko bigoye. Ngerageje kubivuga gusa ntonjene. Nta na kimwe tuyage ukebuke. Reka ndahabwiye nta kibazo twarabanye tumaze kubona ko mama niyo yatumenya relation amahera y'ishure inde yabamenye mere wiwe kuko yari hanze kuko afise abana babiri umwe ari n'undi ariga uri umuvyeyi guma bibaza Simon wanje bayeho gute nk'ibyo mba no yabaha amafaranga yo kurya no kugira nte byose. Yarampa n'umutahe ndajanye nyene mw'isoko ndadandaza kugira bizora kundi ukuntu aronka minerevare ukuntu tuzo twaronka ingene twofungura mu rugo n'ukuntu turonka ingene twambika umwana. Sawa. Hama muca muvana gute gasha mu mwanya ko numva mwari mufashwe neza merewe yabaha ivyo mugomba vyose aho Mungu ntiyacabona abandi bakobwa benshi. Oya ico sinakimushinja nta nico nigeze ndabona ko mu gihe twakundaye cyangwa mu gihe twamaze tubana ico kwenda kimushingira ko nta ahubwo ni wa muntu yumvira merewe gose. Cyane cyane ivyo ni ibintu bikunda gutandukanya ingo. Razi abahungu ego gukunda mama wa ntiwomwa kuko naba yarakubyaye ariko hari ibyo akwiye kukubwira ukemera n'ibindi tokwemera merewe ntiyokora umugore ucubikora kandi uzi ko mukunda. Ariko nyene byarashitse igihe kimwe ngira afata urugendo nzi ni Bujumbura kuramutsa mukuru wanje yaravuye muri Tanzania antumyeko. Sawa. Ndamusaba permission amaze kuyimpa ndagenda. Sawa. Maze kugenda hari Jedi bwacangaruka kuko phone yiwe nini yarafise phone agiye kwishuri yarayisigira agarutse nka candayimo. Maze kuva i Bujumbura manitse asubiye ruguru ca sanga size phone mu rugo uko nyene narimenyereye size phone ndatoye nagiye ku ma YouTube ndaraba filme nkayaga n'abagenzi ca ndatora phone kugira nyamva bateka ndabutse mabuko nko byari bisanzwe ca mbona message amubarira ati ibyo tuyaga byose uzufuta umugore wawe ntabimenye. Maze kubona ibyo ndimbana nigabasha aho bahabaye iki konzi tora tuyaga fresh n'ibyo bintu ndayibonye ubu eske nibiki ibyo nyine birantera amakenga ariko ndabyihoza. Mabukwe niwe umva yakubwiye ngo urumva mabukwe yandikiye umuhungu we nimba ari bagiye kubifuta ati wabibonye mu isimu nawe mu isimu yiwe kujya kuno y'umugabo ngo ati
amubarira ati imesaje zose tuza tuyaga tuzifuta kugira umugore wawe ntazibone. Nanje ndagira amakenga ndimba none ibi nibiki. Pole. Ariko nyine ntibyari byoroshe nyine ndiyumvira ndagera kure ibyo ndabyihoza arataha ndamwikawusha nta na kimwe namweretse ndamwakira ngo byari bisanzwe turayaga fresh. Undi munsi kujya yumva ati ni saa sita avuye ku ishuri turi mu cyumba tuko turaraba filime ko turakunda kuraba filime ku mbuga zitandukanye. Mbona mere waramwandikiye ati shaka ko tuyaga. Umuhungu acamwishura ati hakwishura ibyo avuze yego canke wowe yamwishuye ngo turi kumwe n'umugore. Urumva rero amadiri yabo sinzi yaja urumva amadiri ntomenya maze kuyibona uko ndikawusha acamwandikira ati ngo saroze kugenda hahandi tuza tuyagira tuyage. Ibyo birahera bimaze guhera umuhungu aravuga ati ndagiye ubwo nyine atana 2 minutes maze kumwihoza aragenda ariko nanje nyene nk'umuntu ubonye ibintu nk'ibyo bahora bayaga bari ngaho apere yakitabiraho akashobora kume ngo arakuntu kwinuba aratanga gusohoka ya kuko ntiyarabigize umunsi wa mbere je ntarabona ayo ma message nabona agenda kuko iyo ngeso ntayo yarafite yo kubona message agaca agenda. Bimaze kugenda uko ndamwihoza aragenda gusa nanje nyene ibyiyumviro ntibyoreka kuza nawe ari wowe urabyumva nivyo nyene ndabura uko ndabigira ndihoza atashe ndamaze none nibiki ko mere yakwandikiye ugaca usohoka utahora ubikora. Acanisha ngo nta na kimwe twari kuyaga bisanzwe ngo ndamwaka minerva sawa nanje ndamwihoza ndavuga ku mutima ico nabonye narakibonye ko nteraziko maze kuzibona nyine ndamwihoza biragenda uko haciye iminsi mbona mwindi message yo mugenzi we amubarira ati nyine ikiyago batangije na mene we nakimucisha ko nibi ntavuga byinshi kuko ni inkuru ndende nakoreka ari inkuru ndende. Abo bimaze kugenda uko niho mere we yandika iyindi message mbona kuko yakunda iminsi yose mwico gihe amaze kubona message yagenda afuse message zose yaze na mere wiwe. None mu ncamake mera ya nabikubwiye iminsi yose agiye simu yarayisiga atashe ayikeneye nkaca ndamuha akayaga. Rega na kwandika message nabo uri hajya zagwa muzibona mu ncamake kuko kenshi yandika yatora fone turi kumwe nk'ubu yasa nk'undi ko ndaraba nka filime nk'akarorero akambarira mere ntiyandondeye nkavuga ati oya yaca yigendera mu byiwe nyene yagaruka nta muntu arandondera nkavuga oya nyene mvuze yego yaca atora akarabu ntiyamuronde akamwishirira aho nyene agaca mpasimu agaca aja mu byiwe kuko we simu nta mwanya muremure yayi nije kenshi ndayifise. Bimaze kugenda uko bukeye bwaho ndabona mama wari ati uzoza n'impuzu zinizi mu mpuzu zose yari afise mbona yampaye amapica y'impuzu zimwe yakunda kwambara aca bati uzoza wambaye uku kuva hasi gushika hejuru. Ndagira amakenga ndibaza none ibi nibiki ndiyumviye none ndamuciye kugira amenye idonido n'umuntu amusabye azoza mere wiwe amuvyara mu nda atuzoze wambaye uku izindi mpuzu zireke uzorabe abuzigabira izindi uturire ngino impuzu zirazimbutse n'ibirato maze nyine kubibona ndikawusha maze kuyikawusha ndareka arataha nyine nawe arabona ko ntameze neza. Amaze kubona ko ntameze neza arambaza nibiki nyine ndavuga ati ku mutima reka ndamubwire ibyo byose numve ko yumva ari basi nabiki nyine ndagerageza kumuharira ati simeze neza kubera iki aca aricara mbarira impamvu itameze neza te umuhangayiko ndimwo kubera amabukwe baba ntibyoroshe ihangana ibyo ni ibintu biba bishikira incamake ivyo siwe byo wenyine bwawe bigushikiye
tubandanya basi n'ikiganiro kugira ngo tugihetse. Basi tubandanye none igihe amaze kugenda n'ubu ntane na kimwe agufasha. Ubu reka tugarukize ngaha. Nta na kimwe agufasha no kuri. Bobo rindira basi. Rindire. Simeze neza. Bakunzi ba Dr. Swale Onani TV. Urabona ko ikiganiro kidaheze bivanye n'ukuntu umuntu ashobora kuja muri santima nyene yibutse ivyamubayeko. So nta vyinshi novuga kandi sinorindira ndabe ingene nomuhoza ariko no namuhoreza kuri kamera. Ibisigaye mwaranye mukorana ibiganiro vyacu mugira subscribe, like, comment, share. Ciao ciao, turabakunda cyane. Hama cameraman zimya cameraman zimya kugira ngo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت الجبروت 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 والجبروت الجبروت 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 والجبروت وتوكلت على الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في امان الله بحق كافها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحام وعيس القاف هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك